Yes, muduhezagire. Icyambere ndahezagiye ubuzima bwanyu kuba gusa mawa kakajyo ko kuba hano ndasabye ngo Imana yatabaye benshi bice muri uno mwanya. Amina. Ibahe ibikwiye n'ibikenewe ku bw'ubuzima bwanyu. Amina. Cyane bazigamire mu kuri kwayo. Amina. So kwemereye yuko mubana nayo mu ijuru kuko no muhezagira ukomeye. Amina. Ari munsi ibemerere kuramba. Amina. Ndahezagiye gisagara ca Bujumbura, ndahezagiye igihugu cy'u Burundi. Ndatuye ubuntu bw'Imana. Amina. Igihugu cacu n'abakiganza. Amina. Ndatuye ubuntu bw'Imana ku gisirikare n'igipolisi. Amina. Ndatuye ubuntu bw'Imana ku mbibe zose z'igihugu cy'u Burundi. Amina. Ndatuye yuko ivyiza Imana igomba bizokoma bishika buri munsi muri kino gihugu. Amina. Ariko ikibi cyose umwansi akeneye nikizokwigira giseruka muri kino gihugu. Amina. Ndatuye ubuntu bw'Imana mu ishengero no ku bakozi b'Imana. Ndatuye ubuntu bw'Imana ku muntu wese yadukurikiranye. Ndatuye yuko Kristo mu bwizigirwa bwiwe abereye maso igihugu n'abanyagihugu ineza n'imbabazi bizokoma bitwomako. Ndatuye kandi ubuntu bw'Imana kuri twese kuko twese murabizi ko twari dufisikiriye kandi twese twararize. Twabuze yashingira intaye Kristo ku mugaragaro nigeze atinya cyangwa aruricari iyo ageze ko avuga ico Yesu ari. Alors turatuye ubuntu bw'Imana mu muryango, turatuye n'ubuntu bw'Imana ku gihugu cyose no ku bantu bose. Turazi ko Yesu azobandanya duhoza amarira atugirira ivyiza kugira ngo muri byose Kristo ashigwe hejuru. Amen. Amina. Turakiye umugisha natwe mukumuherekeza turamushimiye cyane kubona ashoye kubana natwe muri kino gihe kidasanzwe. Nizere ko n'ikindi gihe nitwamutuma ko afise umwanya muto cyane yego, ariko nizera ko ikindi gihe muzotwemerere. Ego nakajyo kadasanzwe kuvugana na benshi bizoza niho. Yego cyane.